Ndonge ndabahaye mwese canke mwaramutse bivanye naho mugenda mudukurikirana muherereye. Mwese mudukurikirana muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure cane cane abadukurikirana muherereye ku mugabane itandukanye y'isi, ku mugabane w'abanyamerika, ku mugabane w'abanyaziya, ku mugabane w'abanyaburaya, ku mugabane wa Afurika, abari ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hamuca uja ngaha iburyo urafyona no kako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru n'ibiganiro tugushikiriza bize bigushikira umwanya ku mwanya. Amakuru rero agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, ibintu bibandanya kuba bibi cane kuri General Prime Niyongabo. Prime Niyongabo amakuru arahari yizigiwe ko agiye kubogozwa, agiye kuvanwa mu mabanga yo kuramutswa igisirikari. Prime Niyongabo icoba ni cose kuri ubu ngubu yabuze ayo acira n'ayamira, amajambo ariko aragenda ava ijya nino ariko aratera Prime ubwoba bivanye nuko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yasubiye gukora ikindi gikorwa gikomakomeye cane kuri Bunyoni. Ivyo vyaciye bitera General Prime Niyongabo icoba bivanye n'amakuru ariko aragenda avugwa kuri uyu mugabo Prime Niyongabo, generali atwara igisirikari c'u Burundi. Haragiye hakwiragira amajambo n'amakuru avuga ko Prime Niyongabo agiye gukugwa mu gisirikari nawe akajanwa mw'ibohero akaja gupfungwa mu gihe yoramuka atagarukanye amahera yaciye anyuruza, yaciye anyonora mu gisirikari c'u Burundi. Ivyo vyose rero nibiriko biragenda bivugwa mu ndero, hariko haravugwa amakuru atandukanye mu gisata c'indero, ibintu vyayangaye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Barabona ko indero ziriko zirahabwa abene gihugu zidakwije. Andi makuru kandi umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye akaba yanebaguye cane abapolisi ku mihanda ngo bariko barajya igiturire kiriko kirarikoroza ngaho kwibarabara, aho abapolisi bagenda baka abashoferi amahera atandukanye, ingenzi bakagenda bazica amahera ngaho. Rero umukuru w'igihugu akaba yagize ico abivuga ko ivyo byose akaba avuze ko ari yibaza imvo ziriko ziratuma abapolisi barya igiturire mu gihe yabadugirije agashahara. Akavuga ko rero iyo ngeso yo kurya igiturire agomba nayo ayibaceho nk'uko Varisito Ndayishimiye ariko aravuga ko atari ubukene buriko buratuma abapolisi barya baka ruswa canke igiturire. Akavuga ko iyo ari ingeso iriko irabikora ngabo bose barya ruswa. Rero Ndayishimiye agomba abashike ko, agomba abakorere ko, abagire ico abakoze ko mu guhasha igiturire ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Mu mugambwe wa CNL naho hari vyinshi biriko biragenda bivugwayo. Agatogwasa ahejeje kuva mu gacerere, abo yirukanye nabo batanguye kuva mu gacerere bakagira ico bashikirije mu nyuma yuko ku munsi w'ejo Ugwasa yasohoye itangazo ryirukana abashinga amateka ba CNL, akabirukana muri CNL abashika kuri 11 nabo batanguye kugira ico batangaje mu nyuma yo kwirukanwa muri uyu mugambwe bavuga ko bakunda cane kandi bagomba kuwukorera umugambwe wa CNL. Ido nido ry'aya makuru ntuze uje kure, ni mukanya isase. Nkuko nari mpejeje kubikubwira rero kaya makuru tuyatangurire kuri iyi nkuru yabo General Prime Niyongabo icoba camufashe, ubwoba bwamutashe, ubwoba bwuzuye ahantu hose kuko abiri kuvugwa ko agiye kubogozwa akavanwa mu mabaga yo gutwara igisirikari. Amakuru rero akaba avuga ko nibanamukura muri ayo mabanga, muri ico kibanza asanzwe arimwo, azoca ashigwa mw'ibohero, ashobora kujanwa gupfu
gufungwa nk'uko vyagendekeye Bunyoni. Mu nyuma yaho rero Ndayishimiye yafashe indi ngingo ikomakomeye cane, iyo ngingo akayifatira General Alain Guillaume Bunyoni ari no mwibohero. Ndayishimiye ntiyanyuzwe, ntabwo yashimye ivyo yakoreye Bunyoni, yarabonye ko agomba no kumwaka ivyo afise vyose bivugwa ko yaciye yiba igihugu. Kuri ubu ngubu inyubakwa ze yazugaye, inyubakwa ziri mu gisagara ca Bujumbura yavuze ko zitemerewe gukoteshwa kandi ko abahora bazijyamo, abahora bazikotesha atanumwe asubiriye kurekurirwa kongera canke gusubira kuzikotesha. Nta nyubakwa n'imwe ya Bunyoni iri mu gisagara ca Bujumbura irekuriwe gukoteshwa canke gukorerwamo. Ndayishimiye niwe azogena ibizokorerwa muri izo nyubakwa mu nyuma yaho amahera kandi ngo akazaja mu kigega ca leta, ayo mahera akaja gufasha abenegihugu ngo kuko ubwo n'ubutunzi Alain Guillaume Bunyoni yivye abanyagihugu, yivye igihugu c'u Burundi akavyiba abenegihugu. Ivyo nivyo rero vyose vyatumye Prime Niyongabo abandanya kugira icoba gikomakomeye cane, kukabona ko nawe bishobora kumushikira ivyo yaciye yiba abarundi vyose. Ndayishimiye akaba ayabimwaka. Ndayishimiye ngo nta mifyinato, nta gufyinata afise, ivyo ariko aragenda avuga vyose abishira mu bikorwa, abishira mu ngiro. Ivyo vyose rero bikaba vyatumye Prime Niyongabo abona ko ibisaka vy'imbwa vyamuhiriyeko. Si we wenyine gusa rero kuko mu gisirikare benshi batanguye kugira icoba kuko ni umukuru wabo naramuka agiye, niyo ramuka akuwe mu kibanza canke mu mabanga, hari byinshi bizahishuka, hari benshi yakingiraga, hari benshi yaranyegeje. Kuri ubu ngubu rero ivyo byose binyegejwe bikazoca abija ahabona, akaba ari zo mvo abashigikira Prime Niyongabo babona ko ibintu bigiye kubandanya bikomera cane, atana kimwe kiza kuworohera. Mu makuru y'indero rero bakavuga ko indero zikwiye guhabwa abana bose kuva muhira akaba ariho indero itangurira, kubigisha kwiziganiriza kugira ngo ejo hazoza bazabe bafise akazoza keza. Ivyigwa bikaba bigiye kurangwa ikungeni babihindura nk'uko mu gisata c'indero baciye babitangaza. Naho umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye nawe akaba yaciye aja mu gihugu c'Ubushinwa, aho yitavye inama mpuzamakungu y'ibihugu y'igihugu c'Ubushinwa ndetse n'ibihugu vya Afurika, ukungene bagomba gufataniriza hamwe kugira ngo barabe ukungene bakiyunganganya haba mu budandaji ndetse no mu butunzi, kugira ngo bafatanyirize hamwe barabe ko bogira aho bashitse. Umukuru w'igihugu, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye rero akaba yaciye nawe yitaba iyo nama iriko irabera mu gihugu c'Ubushinwa. Twababariye kandi ko mu mugambwe wa CNL ibintu bibandanya kuba bibi cane. Ni mu nyuma yaho utwara uyu mugambwe Agathon Rwasa yaciye yirukana abanywanyi b'uyo mugambwe 11 mu nama yaciye igirwa nabo bashigikira Rwasa ndetse n'abandi banywanyi bakomakomeye cane muri uyu mugambwe, bakaba baraciye bafata ingingo yo kwirukana burundu abo banywanyi ba CNL bashika 11 bari babarizwa no mu bashinga amateka. Biribonekeza ko ngo aribo bari batanguye gusambura uyu mugambwe no gucanishamwo abanywanyi b'uyu mugambwe wa CNL. Ivyo rero Tama Agathon Rwasa akaba yasinye itangazo ryirukana abo bashinga amateka, nabo bakaba batanguye kuvuga ko ivyo Rwasa yaciye akora atabirekuriwe n'amategeko, ngo ivyo Rwasa yakoze ni amakosa akomakomeye cane, ngo ivyo Rwasa yaciye akora rero ngo bikaba bibandanya bagomba kubisubiramwo, kuko ngo ivyo yaciye ayihishana ndetse n'abandi banywanyi n'akandi kagwingo gashigikiye Rwasa
bagaca batangaza ko birukanye abo bashinga amateka mu mugambwe wa CNL ari amakosa akomakomeye cyane kandi ko ngo bigomba gusambura uyu mugambwe wa CNL. Ni mu gihe umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Martin Niteretse yari yaciye abima uruhusha rwo guhura kugira ngo bitazoca biteza indyane ngaha mu gihugu. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hamuca ujya ngaha iburyo ufyone no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru n'ibiganiro dutororokanya bize bigushikira umwanya ku mwanya.